Yes, tubaramutse bakunzi b'ibiganiro vya BBF TV. Nizera neza yuko mumeze neza hose muri ko muradukurikirana. Turi muri concert bitiriye Healing Move iri kibera hano mu gisagara ca Ngozi mu ishengero rya Église des Amis. Concert yagaragayemwo igikorwa cyo kuririmba nkuko muri ko muravyumva, ndetse ino concert ikaba yagaragayemo n'izindi mpana zigiye zitandukanye. Turi kumwe n'umwe yashoboye gukora ibintu bimeze neza muri Healing Move. Ni mu mwanya ngomba ndamumvisha ndamubereke, hama niza neza yuko aza kutubwira vyinshi. Reka tumwegere tunamuramutse. Umeze neza gamutanga? Imeze neza. Ninde ariko aravugana na BBF TV? Diacre Ndayisenga batazira Dikoni. Usanzwe witwa Diacre nyene? Ego. Irya zina abavyeyi bakwise. Twahuriye ngaha muri concert yateguwe na Ferdinand hamwe na Samuel bitire Healing Move. Tukubona uri umwe mu bari mu rutonde rw'abafisi ivyo baza gukora hano mwaruno rushengero. Kuba bariko baradukurikirana, wo babwira ivyo washoboye presenta ngaha imbere canke kwerekana imbere y'abantu? Ndashobora kubibabwira. Nukuvuga nashimikiye mu migani 17 guhera ku murongo wa mbere havuga ati induma ngirimwe amahoro ruti binobaye vyuzuye inzu birimwe imitongano. Ego. Usanzwe ukora ikinone kugira ngo bariko baradukurikirana bashire kumenya usanzwe uri umunyatugenegene ameze gute? Nukuvuga ndavuga amazina, ndashobora kuvuga sone ari mu bwoko bwa sone, ndakina niyo bita sramere. Sone ni biki? Sone ni icese kirimwe akazi kigusa atanahirimwo. Ibindi ukora ni biki? Ndakina na comedy, ndavuga n'amakuru mu Kirundi, ndakora n'ibintu by'ibiganiro turi kumwe n'umugwi nahoze ndongoye witwa Big Grade in Jesus Christ. Ego. Ivyo bikorwa byose none ko ariko baradukurikirana ubikorera hehe? Nukuvuga sanzwe nkorera Ingozi, ariko nukuvuga uyo mugwi ndongoye byinshi ngunda kubikorera ku Ruhororo niho bakunze kunkoresha gose. No mu karere ka Gitega na Karusi. Tukubona ngaha ayo wavuye ku Ruhororo waje ngaha mu buhe buryo? Nukuvuga naje ngaha niga umwuga wo gushona. Yego. Uretse usanzwe barizwa hano mu gisagara ca Ngozi? No mbarizwa, ariko ubu nari maze imisi ndi mu Kibimba. Nukuvuga ubu naho nkaba ndi ngaha ku Ruhororo nyene niho mbari mu ntora. Yego. Hama Diacre nkuko nari nabikubajije, none nubuhe butumwa wari watanze mu byo washikirije ngaha kugira ngo bariko baratwumviriza bumve neza ubwo butumwa ubwo ari bwo? Nukuvuga ubwo butumwa kwari kugira mpindure benshi bakizwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira tuba bidegemvya kandi byose ndabikoreshwa n'urukundo rwa Yesu Kristo. Watubwiye ko usanzwe uvuga ibintu bitandukanye, haba amakuru haba ibiki, ibintu bitandukanye. Uwo ducishiriza kugira ngo bariko baratwumviriza bumve neza yuko vy'ukuri ari bikorwa usanzwe ukora? Yego, no bacishirizako. Induma ngirimwe amahoro ruti binoboye n'ibinonora mbavu vyinshi vyuzuye inzu birimwe imitongano n'imituragara igumire muri Yesu Kristo kuzuza ubwiza we. Urakoze cyane. Amakuru nayo, amakuru ngira ndabigishe ku mwidondoro w'umwigeme yitwa Kopieza, ari wo mwiganyi yavutse ku munsi wo kwihana, umunsi wo kuzuzwa mpwemu yera. Nyina ni naco bimbwira se ni inzojya kaje. Abamuzi neza bavuga ko yavutse ajya ngo mbere afise n'amenyo yo kurya. Yaciye atangura no kuvuga ivya Kristo, yuko Kristo akiza. Mu gihe gito yatanguye gufungura ifungurwa zigumye izo twita ibigeragezo. Amashure mato mato akaba yayigiye muhiri wabo, ayisumbuye akaba yayigiye mu Marigara, kaminuza akaba yayigiye muri STTR BH Hute Boite Hotel. Urakoze cyane Diacre. Hama uwo kurondera yo gutora hehe, wifuza kugufasha, wifuza kugushigikira, yo gutora hehe muri make? Nguno mwanya ndashobora kuba ndi ngaha Ingozi, ariko umwontora ku Ruhororo ubu niho namaze gupresiza neza, niho ndi neza. Amakuru, comedy, ibintu byavyo byose we muri make wavuze yuko bishoboye? Reka ndabagire kuri comedy nayo mwumvirize. Gatoye. Yego. Madame, ndabona uri kurategura ifungurwa bimeze neza. Yego ndaziteguye mutware wanje. Madame,
ndabona urabiteguye neza madame akiri rasi uze gusuma ifungurwa dufungura uno munsi akiri igihumbi. Oh mutware wanje je urandendereje igihumbi cyonyene kubera ko igihumbi cyonyene ibifungurwa byarazimvye raba umpemeshi. Urakoze cyane Diacre, nizera neza yuko abariko baradukurikirana bashoboye kubona yuko nyene uri umunyempano. None ivyo bintu ubikorera mu ishengero gusa ntahandi hantu bikorera? Nkunda kubikorera mu ishengero ariko nkiri kurororo naho nkorera no mu ishirahamwe rya Pariseme canke Tabara. Ego Diacre, tugushimire cyane, tunakwifurize gutera imbere nka BBF TV. Nizera neza yuko abadukurikiranye bafise ico bifuza kukubaza mu bijanye n'ino mpano yawe, ngira ngo tuzokurondera tuyikumenyeshe, kandi nawewe nizera neza yuko gutera imbere turabikwifurije cyane no kugera kure cyane. Ego gutera imbere ni vyiza gose, ni vy'igiciro kinini. Nkaba kandi narujya gwaruka dusanzwe dukorana nabizo mpano barazifise, ariko ni jewe nyene ndabaserukira ku bintu vy'ibikino kuko abindirimbo barukwabo. Ego tubashimire cyane bakunzi b'ibiganiro vya BBF TV. Nkuko muvyumviswe dufise umutumire yari muri concert yiswe Healing Move yaberano ku ishengero ry'abagenzi kurubuye ni mu gisagara ca Ngozi. Ukaba wifuza kugira ico umufashije kugira ngo impano ishobore gukura, urahawe ikaze. Tubashimire, Imana ibahezagire. Bye bye.